Diamant kugira tume abari kwa tukurikira bamenya ati ko tuko no star abashaka basi wikore mu gahogo bumvira ati peut-être basi afumani mana karimo na kamwe tumenye ati ni wa wundi wacu from Karusi. Is that right? So umutima wanje ni wotuzu dahari jenobura mahoro nizo nambaye nozita si no shobora kukuja kure nugashidikanye tuzorambana fata. Ladies and gentlemen, morning, afternoon, evening kutokana mahali ulipo. This is Teacher Prince, MVP Prince of East Africa kwenye himaya ya Homewood TV. Kama tulivyo promise kila siku nyingi sana kutoka jana juzi mpaka hata mwaka jana tulivyo promise kuletea vitu vizuri. Leo kuko kwenye himaya ya Homewood TV. Tunaletea mambo fulani kutoka kwenye vipindi vyetu, lakini tuko kwenye kipindi Burundians Got Talent. Mahali tunaletea talent fulani kutoka ulimwengu mzima, si ulimwengu tu, kutoka Burundi, kutoka kona zote, kama kutoka katikati ya nchi, kutoka milimani, kutoka Bujumbura, mahali popote tunachangua tutafuta talent fulani. Ila kwa siku kwenye studio, kuna studio ya kwetu kutoka Homewood TV, pamoja na mgeni mkubwa sana mashariki. Ni kama sema kama hivi anajulikana mahali popote, mahali anafanya kitu kizuri kwa siku. Kwa sasa anafanya vizuri sana. Ila ni nani utakuja kumjua, ila ukihitaji kusikiliza vipindi vingi kutoka Home, subscribe, comment, share na kumbuka kuambia marafiki zako Homewood TV inafanya vizuri. Na ukiona talent unaweza wapi naleta kwenye Homewood TV, lakini kitu kimoja tu, kumbuka kufanya nini? Subscribe na fanya notification uweze kujipatia vipindi vingi sana kutoka Homewood TV. Niwa gigato wetu kunabwira iko turi muri Homewood TV television yaje kunombere Dutezimbere uwo wese yiko akora mustaro wese akeneye gutera imbere cyane afise impano idasanzwe, ariko uyizanye muri Homewood TV turi ngaho tukigira kugorore atari kugora gusa tukwereke inzira nziza zo gushikana aho ushika gushika, cyane tukaba tubikora ku bantu bitwa ko bamaze kugirika kwitahura. Tutibagi kwabwira ariko muyibuke kugira iki comment, share, mutibagi no kugira subscribe ku channel, kuri channel yacu ya YouTube. Ngora nabwiye turi kumwe n'umushisi udasanzwe cyane gose, turi kumwe hano muri studio yacu. Muraza kumenya byinshi kuvyerekewe ingene yitwa ibyo ari karakora n'akazi keza ari karakora. Yes, tuso muri studio. Yes, amakuru ya bro. Neza. Umeze neza? Sana. Yes sir. Kumengo ufisa masori ko wapi kwenye nemeze tu. Ego wabereye man. Merci beaucoup. Tukimbona wambaye sheneti na ni aho cyane. Mama nisoma ni kaoro au je na zino kunguko tu. Yes, murabona ko ari umutipe ameze neza, agaze neza sivyo? Abasto muri ko murarabanga murabimviriza. Sinzi ariko peut-être arafisa ama instruments cyane gose araza kubabwira. Ego kubera iki bakwise Diamant? Wapi nije nagise tu. Niwe yagise sabavye bari kwisa. Mutwa bande tugiye kumenya leo bavuze ngo itwa Diamant Florian. Yitwa Diamant Florian. Abavye baguhaye Diamant izina rya Florian ryonyene. Yeah. Ocetamo kwita Diamant kubera cyaranje mu tu numba ndarikunze. Urabona ko usana kabuyenge nyene kikagaciro. Kawaida. Ego turi kumwe na Diamant Florian muri studio ya Homewood TV, ariko arakora bidasanzwe, ariko rero kugira mumenye ko turavuga no star ariko arakora bidasanzwe ni Diamant. Na cyane mugereje kuraba ku insane mu ndirimbo zitandukanye yagiye araririmba ego yagera aririmba bidasanzwe nga muri kujya kuraba channel yiwe kuri Facebook cyangwa kuri YouTube. Ni Diamant tuzi ku ndirimbo ya Go Away, ni Diamant tuzi ku ndirimbo ya Yiwe nawe, ni Diamant tuzi ku ndirimbo ya Malaika, indirimbo satwari yiko yakoze kuva kare narindi ataraja muri label shasha nkuko asa kubivuga. No munsi aja tuzanye igikorwa gishaka kandi kiza cyane gose, igikorwa yakoreye muri Bounce Boy akiwa chakozwe na Peniel on the beat, my niggas. Yes my bro, yes awuni Diamant Florian. Diamant kugira tume abari kwa tukurikira bamenya ati ko tuko no star abashaka basi wikore mu gahogo bumvira ati peut-être basi afumani mana karimo na kamwe tumenye ati ni wa wundi wacu from Karusi. Is that right? So umutima wanje ni wotuzu dahari jenobura mahoro nizo nambaye nozita si no shobora kukuja kure nugashidikanye tuzorambana fata kumutima ngumya kumutima. Yeah.
Yes, my niggas, this is Florian Diamant Florian. Ego, no musiro mustaha kanzu kurakora neza mu gisagara ca Bujumbura canke mu Burundi ndetse na turafise abantu benshi bari hanze y'igihugu bariko baragukurikirana. Tuvuga ko no musi Diamant inspiration yo kurimba yiko kurinde. Inspiration yo kuririmba yanje muko kubera nakuze nkunda ibintu by'umuziki cyane. Muiraha nakuze hari amaradio arakabare mba nabikuriyemo kuntu biza biranzamwe buke musoma ndavuga reka nipime nje muri studio nda. Ego watubwiye kuva mu ntara ya Karusi. Mu Karusi umustar uvuga ko yakwenspira cyane gusavuga ati nyine kuba nkare ninde. John Melodica yagize twara isanganiro award ya Abikarusi naravuze ati c'est bon nanje bigenda ndashobora kubikora. Warabonye atwaye none isanganiro award vatnaji award ndashaka kwitwara twitamo ryo kuvuga umuziki. Yeah, of course. Ego uno munsi rero Diamant Florian aje mu ndishusho nshasha. Nakiri wenyene ntakishigikira wenyene ariko uno munsi aje mu ndishusho aje na NICKO Media nakazi akayiga shasha ni ikintu gishashi wajituzanye uno munsi. Hari ndimo shasha yasohotse uno munsi saa 4 itwa URAMFISE by Diamant Florian. Wanditse kuri YouTube utuyibona cyangwa ukaja kuri NICKO TV ukayirondera utuyibona. Ego ni indirmbo shasha yaje azanye ya nshasha ya soho no musi saa 4 uno musi ugerageje kuraba kuri YouTube yiwe igeze ku ma views 120 ufise URAMFISE reka gato tuyumvirize. Umutima wanje ni wotuzu udahari Chinobura amahoro nizo nambaye nuzita sinoshobora kukuja kure nugashidikanye tuzorambana fata Ego tugaruke muri studio gatoya ndumva ko umuziki mwiza kanze wakoze neza muziki uri mu kanovera ariko ngerageje kuraba kuri nivuga to ma commentaire ko navuga ati wakoresheje Queen video ashaje ujya mu kizino video wamukuye he Ujya mu Queen video naramuronde twaburi ino ariko yambwiye ko ari munyengozi no munyengozi bishoboka gute ngo umunyakarusi n'umunyengozi bafatane kuki karusi n'abakobwa beza bahari bariho ariko anotion simaka bose bakunda ibintu by'imiziki kubera gukora mu Queen video biragorana sana. Ego ni biki byagufashije kugira urutoro mu comment video waravye iki? Naravye umuntu abishoboye ari professionnel kandi anabikunda yuko ikintu ukunda kiraba neza tu. Merci beaucoup abati yaravye umuntu professionnel umuntu akora ikintu akunda kandi abishoboye ni yaravye amyaka naravye professionnalité umuntu ashaka ko ciza abo rero baravuga ariko aravuga yuko ku commentaire yuko peut-être yakoresheje umuntu ashaje amusumba nitwaravye ko amusumba cyangwa yaravye professionnalité ariko rero hari benshi bariko baratubwira ati ego ni Diamant ndiko naraka ku commentaire bati nagerageze yatwurunkire message na ashire mu gahogo ndirimo nshasha naho twayumvirije ariko turakene kuyumva basi kandi tumvuze ko ari we parce que yashaka gushika akaba wakoresheje yundi muntu peut-être ukaba waguze ndirimbo akeneye kumva iyo ndirimbo ko ari gwa parce que numva ko ari indirimbo nziza cyane gose ushaka kwikura mu gaho iyo ndirimbo kayiririmba ni nyene naririmbye. Ego mwavyumvise ngo yaririmbye ariko ndabona commentaire avuga ati ngo none kubika atashizemo vivacité nk'iyambere ko urabona ko yagiye avuga ngo araryohewe ngo ariko yaririmbye ngo yaririmbye nk'umuntu adashaka sivyo peut-être kubera ko uba ushavuye canke uvuye mu yani manuze muri tour. No meze neza tu genda. Ego ameze neza cyane gose. Ego ushaka kumenya byinshi kuvyerekeye Diamant Florian kundirimo shasha yiwe yasohoye URAMFISE genda kuri NICKO TV wandike NICKO TV hanyuma ucowandika Diamant Florian direct mu ukandika NICKO TV kuri YouTube ucubona igikorwa gishasha yashize kuno munsi kigeze ku views 142 urakena kugira icyo bita subscribe kuri NICKO TV ubana tuteza ibikorwa imbere vyande vya Diamant Florian. Merci beaucoup kuza kutugendera kandi kubona office uri kurakora cyane gose cyangwa cy'abanyarwanda uri kurakora umutivyi. Merci beaucoup. Ego akajambo katoye ubwira bariko abafanzi bawe bakora kumviriza abanyonyi ba TV televiziyo yacu Homewood TV n'abanyonyi ba NICKO TV. Abanyonyi mu TV ndaramukije cyane ndabifuriza ko mwoza murankurikirana cyane. Je umuririmvyi wanyu sinzo batetereza tu mugwe muja mukanda subscribe kuma video yacu mudushigikira ni muzotuma dutera imbere. Ego akajambo katoye nawo ubwira abakonzi ba NICKO TV nabo.
Nicko TV namwe mukomeze tuba hafi tuzoguma tuba ibintu bishasha umwanya ku wundi ntituzigera tuba maramaza n'umunsi n'umwe. Ego nazo kira tumaramaza ariko kimwe gusa nkuko nibagi kwabwira ari muri level ya Nicko Media nakajambo gato ubwira manager wawe canke abo mukorana muri Nicko Media. Abo dukorana na abantu bari serious sana ni bande konje ho mu Burundi turakorana n'umuntu yitwa Herve niwe manager ariko ari super manager ari hanze yitwa Nicko Junior mani meza gire akora ibikora inka. Yes, Nicko Junior, you understood after that ukora ibikora inka vyukuri ikora mu Burundi ikora korera abajene b'abarundi cyane mu matano atandukanye ukora vyukuri Imana guhezagira aho uri hose. Lebo uri kurazana urabona cyane kuragerageza kurondera amatano atandukanye ugerageza gukora neza kuko urabona ko bikurazana impact dasanzwe mu gihugu cy'u Burundi no musitufise umustari mushasha umustari ariko arakora neza Diamant Florian urabona ko ariko arakora neza ariko arakora umuti dasanzwe uramfise ndakuvuga no munsi nashaka ati ndaje ndagufise uramaze kuvuze wavuze uramfise wari kuravuga umusheri wawe canke tu chanter juste pour chanter. Kwari ukuririmba gusa kugira ndirimbira abakundana hari usanga bafitanye urukundo bwa nyabwo. Ego n'abantu bakeneye indirimbo rero nk'inizo bagenda bayirabe kuri YouTube. Merci beaucoup ni mushaka iyo ndirimbo iba indirimbo y'ukwezi iba indirimbo y'umwaka banya kinara kukanda like kukanda comment tubagira subscribe kuri Homewood TV kuronde no interview ushaka kumenya muziki neza kumviriza neza genda kuri Nicko TV urasanga indirimbo ya Diamant Florian indirmbo shasha ya URAMFISE mugerageze tukumeze kono kaziki hanyuma tuce tugenda tutatagusa twikebanura umushitsi wacu aje kutugenda kuri Homewood TV. Merci beaucoup hanyuma nibaze yuko nikindi kinengo tubahamagaye muzogaruka. Merci beaucoup kutwakira nikindi gihe tuzogaruka matwakire neza cyane. Murakoze cyane. Thank you so much my brothers.